amahoro ya data wa twese yongere kuba hejuru yawe, wewe ukunda kandi ukurikirana ikiganiro ubushobozi bw'ijambo. Yesu Kristo akugirire neza, ubuntu n'imbabazi n'amahoro byongere kuba hejuru y'ubuzima bwawe. Shima Imana nye n'imbabazi nye n'amahoro yakuzigamye, ikakurinda, ikakwiyereka, ikakuba hafi, ikakugwanirira mu maja no mu mazi. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri mu Baheburayo igice cyaho c'12 ku murongo waho wa 14. Haravuga ngo mukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa, kuko utezejwe atazobona Imana. Imana idufashe cyane gose. Uhoraho mwami w'abami aguhe kwezwa mu bihe vyose woba uriko uracamwo mu misi yawe yose y'ubuzima bwa buri munsi. Uhoraho aguhereze kwezwa mu majoro yawe ya buri munsi. Uhoraho aguhereze kwezwa. Ntago uzi umunsi n'isaha inzamba izovugira. Namye ndakora ubushakashatsi ndaraba, nsanga abantu benshi cyane bakunda kwitwaza imirongo imwe n'imwe ibahereza uburenganzira, itabaho uburenganzira ariko ku giti cabo bayifata nk'aho ibahereza uburenganzira bwo kwifata uko bashaka, kubera bagiye basoma imirongo cyane cyane yo mu isezerano rya kera hamwe n'imwe byo mu isezerano rishasha. Ariko iyo nsomye ahantu ho mu mirongo itari mikeya yo mu isezerano rishasha, ndabona imirongo myinshi cyane ikomeye yerekeranye n'ikintu cyo kwezwa ku rugero rudasanzwe. Itubwira idaciye ku ruhande y'uko unatejejwe atazobona Imana. Ntago ari ibintu byo kuvugira mu mpisho, ntago ari ibintu byo korosha, ntago ari ibintu by'amasantima. Is only holiness. Nukwezwa konyene kuzotuma ubona Imana. Nukwezwa konyene kuzokugirira ubuntu bwo kubona Kristo. Nukwezwa konyene kuzoguhereza uburenganzira bwo kubona ishusho y'Imana. Nutaba mu buzima bwejejwe, inzamba yovuga canke hakabaho iherezo runaka ry'ubuzima bw'umuntu, ntiwitege kuzobona Imana. Wame wirimbura uko bwije nuko bukeye, usiguza Imana. Mbega Mana ndaceshejwe, mbega Mana ndacatunganye, mbega Mana ndacagororotse, mbega Mana ndacaboneka nk'uwemerewe imbere yawe, mbega Mana ndacashingirwa intahe imbere yawe, mbega Mana ndacemegwa imbere yawe. Bimeze gute? Ijuru riranyemera, ijuru rinshingira intahe, ijuru riranyemera, ijuru riramvuga rikanshingira intahe. Yesu agufashe cyane kandi akugirire neza mu bihe byose bitandukanye. Ubuntu bw'Imana, imbabazi z'Imana zibe hejuru yawe. Reka dukurikirane intahe z'ivyo Imana iriko irakora. Shalom. Yesu Kristo akugirire neza. Kurikirane intahe. Haleluya. Amen. Haleluya kandi. Amen. Imana ishimwe yabwicubahiro. Amen. Gambe nonge gushima Imana cyane gose, kuko ibintu byambayeho je sinzi ngene nshobora kubivuga. Byatangiye kuba kwanza mu mwaka uheze. Imana ingira imbabazi kwanza, kuko iyo naye nayigumanye mu mwaka uheze yari mu 11. Niyo byo bintu byabaye. Umukozi w'Imana nuze Eric no yarayizi yo naye yaje. Urumva Satana cyarambuha nyene biranda ko nza gushima, mvuga ngo ndaje gushima bikanga. Vuga ivyo rero. Urumva rero byabaye nari nibungenge mu mwaka uheze muri 2024. Oya muri 2023. 23 byatanga muri 2023. Cyo gihe twari dufise igikorane ngaha, ari umuvuga butumwa yari muri Kongo, acaravuga ati ngo Imana igiye kurandura ibintu byose biri imbere yawe
reka nce basi kuko sinowitangura urumva ico gihe nari mfise imvanyi nari navimbaguye umubiri wose nje Erika yansengeye Erika yari ukuntu yansengera Erika yari yamaze kubona ikibazo mfise mu nda umwana yafuye urumva Erika akanga kumbwira ko yafuye ariko akandemesha kambwira naco ariko wowe yacagwanira kuguma nsengera kugira jewe ndokoke umva umwana ko yamaze gufa deja yari le 30 naje ngaho ico gihe ngiye kwa muganga banyandika kujya kwa muganga baca bambira twagize muze dusanze umwana adatera umwana nakina ngo rero bisabye ko ushobora kwinjira muri ecography byihuta ndavuga natera gute ngo genda muri ecography byihuta ndavuga sawa ngiyeyo urumva abaganga nabo baca barabihisha nibashatse kubimbwira ko yatansiyo yari hejuru gose cyavuga no tubimubwiye cyagira ingorane ngiye ngaho niho bace bamima kandi indi ecography bo baca bambwira Badrig byihuta n'ingoga urgence nari gusubira inyuma nakugenda yari igikorane ndavuga none ko nari ngomba ngende mu gikorane none je nari mengana na kimwe menga ndakomeye ngiye kuri Prince Reja bamaze kubona tansiyo yari kuri 19 urumva umwana nawe yafuye imyaka bakambira none twabimubwira basi Prince Reja baca bavuga ati ngo chambre urumva ngo nakuntu dushobora kugutora kubera rero chambre zisigaye zizimbye ngo urashobora kuri uwo twari twajanye mu gacambira oya sai ko aragenda kuri vuga ivyo Imana yakoze rero nca ngenda kuri wakarede ico Imana yankoreye kuri wakarede yabaye igitangaza ati gute operation y'ijuru no yamanutse urumva nari ngiye tension yari kuri 19 uko umwanya uteye ko tension yaguma igenda iduka aho nyene abaganga bamaze kuraba igyanuze baca none umutu umukora gute batangura kuyaga nyene ba docteur baravuga oya reka tugire uko aho nyene nicaye gusuko bagomba abantu bari muri chambre muri block ngo kugira bangira operation jeje munaciye mvuga ndavuga man wavuze ngo imvuga ita imvunya yanje none muno mwanya nino sa wavuze na nyuma ya zero urakora jewe na chef na charuguru mbona muno mwanya nahawe ngomba rero ndakubone yamana tuvuga muri repentage bavuze ko ari ubushobozi bw'Imana bushoboye muri Eglise nagiye mashengero menshi nguma ngende ijyanino ariko shaka mbona ubushobozi bwahaye cya ndicaranye ndavuga ngomba ninjire muri nuzi abo batarambwire by'umwana baguma bahisha cyane umva umuganga umaraje ndicara telefone mama ndabwira mama vuga iki Imana yakoze reka gumuvuga ivyo mwavugaye kuri telefone kubera umwanya urumva aho nyene baca barambwira ati ngo icara ngaho ngo umwanya ngo urinde tutoruke nicaye gusuku aho nyene ngura kumva kuribwa mu nda kuribwa ndabwira muganga turi kumwe je ndiko ndaribwa ngo uribwa iki ngoya ngo byo sivyo ndavuga ndiko ndaribwa ngoya ngo nibisanzwe urumva we niyemera ko nshobora kuribwa n'umwana yafuye aho nyene acarambwira birabandanya ngo yango tugende muri munuzi twinji ndani agiye gupimuko acasanga pourcentage z'umwana ziregere nawe biramuzanzanira ngo acyamagara abandi baganga baravuga oya docteur aje kuntora ngo anware muri block barabimubwira nawe acavuga oya niyurire haje nuriye nawe apimye acasanga rero none aho nyene bazanye imiti ngo kugira banere kugira ibisenyene bisubire agitangura gusa kugira inuze aho nyene ndambwira umwana nguye yarasohose ngoya ndavuga aje kuraba acasanga umwana araje nyene urumva wavyaye nk'umuheburayo kazi baza kubaniga umwana kacasohoka yaraje acasanga umwana yamaze gusohoka bataranagira nibise niga ariko namure yokomera Imana amashi ico sigitangaza urumva nakimaranye niko mvuga nza gushima sitakaguma mbo umva cyanga mananye iki gihe bica bibuko baratangara baravuga kuva byakabereye ibintu twari bwabibona urumva umwana yari yamaze imisine afiriye mu nda bo baratangara none ibyaje gute bijya bise nitanso yari hejuru na kimwe twakoze na n'umuti numwe wabo bashitse mu mubiri urumva ingene umwana yasohose na operation naniki umva ico kintu nakigumanye iyo nibutse ico kintu Imana yarakoze ikintu gikomeye cyane gose kandi turakwiye kuyikomera amashi kuba bagupimye bakabona umwana atari muzima icya kabiri bagiye kugutera ngo bagire iki bagufashe bagasanga umwana yasohotse urumuheburayo kazi komera Imana amashi menshi cyane Yesu aguhereza umugisha inawe uzoyibandanya kubera umwanya Yesu akugire neza cyane